ariko ikintu mutazi do surprise kiri muri irya ndirimbo ata muntu numwe aragikagura kiretse ko Just Boy the Ship namaze kugikagura. Double J ari kumwe n'umukunzi wiwe. Ikiza cyo kurongora umwana mwiza, ikiza cyo kurongora umwana afise apparence nziza, ikiza cyo kurongora umwana ari presentable. Double J yafashe umugore wiwe nimba yaramukoye navyo tuzi, ariko hari amafaranga yatanze kugira umwana amere kujya anyamererwe neza. Avuga ati jewe ndaguta muri video vyanka vyakunda, nta mafaranga yo kuriye mu video Vixen jewe nzokura mu mufuko wanje. Yafashe agenda afata umwigeme, so Kiriko nimba yaratoye ijya telefone akayirukanza akagenda, nta mu artist afise ububasha bwo kwaka telefone umu journaliste canke umu content creator ukayitwara. Ivyo ntawo vyakabaye, kiretse ko Kiriko yoba yabikoreshejwe n'ishavu, kwera ko ishavu ryinshi akamwaka telefone akayijana bivanye n'ibintu vyabaye canke n'ibintu vyariko birabuwo mwanya. Ntituzi impamvu yatoye iyo telefone, kwera ko n'umunsi umunyarwanda avuga ati yo yaratse telefone. Hari nabonye banditse titre bavuga ngo Kiriko ngo yivye telefone umunyamakuru. Bijya kwiba telefone umuntu umwiba mu buryo butagaragara. Rero mu buryo butagaragara uvuze ngo umuntu yivye telefone mu buryo bugaragara, umuntu akamwaka telefone akayijana, ivyo biragoye kuvuga ngo umuntu ngo yivye telefone. Ariko nimba yitwaye bari kumwe babonana, bisigura ko aho nta busuma bwahabaye, habaye ikibazo hagati y'abantu babiri uko tumvikana. So rero tugira tuve ngaho kuri Kiriko tuje kuri Double. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV, ndazi ko muri benshi muri kurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. My name is Star Boy the Ship, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Slogan yanje ni yindi nyene, ni fasha rafashije kwera ko twese tubayeho, kwera ko twafashije. I'm Mr. I don't care sharp man, the lion in the jungle, king of ladies, Mr. Dollar Boy. Iyi ni Star TV. So twadwari kugira tubazanira amakuru atandukanye, twadwari kugira tubahe amakuru. Ndahera kuri video novuga yuko nabonye ku munsi wejo mwijoro. Ku munsi wejo nari ngaha ndiko ndabazanira ayandi makuru kujanye na Kiriko akiri aho ari mu gihugu cy'u Rwanda. Neza na neza mwese murabizi, neza na neza muzi buri kintu cyose cyabaye, muzi buri kintu cyose cipashije. Ariko ubwo nariko ndavugana n'umunyamakuru kuri Urugendo TV ariwe bita Ivan, yarambwiye ati Kiriko yaratse telefone umunyamakuru arayitwara. Ejo rero mwijoro naje kubona video Kiriko yatse yamwatse uwo munyamakuru amwaka telefone ariruka. Umunyamakuru aramukurikira, ibaze imodoka iri kugenda irimo ba Kiriko, umunyamakuru nawe nyine telefone ari kwiruka n'amaguru. Arahagara haje imbere biranka, afata umuryango yugurura. Ni video nabonye irantwenza cyane, ndavuga ati kumbe bya bindi byarabaye. Bisigura ko Kiriko yarishavuye mu buryo bugeze hiyo hose. Ariko kandi tukiraho nyene hari ibintu abatanu batariko baratahura imbere yuko tuza kuza kuvya Double J once again ndetse na Rinoji na Kiriko. Hari amakuru mutazi muri irya ndirimbo, ngira ndababwire ni indirimbo yasohotse ku munsi wejo mwijoro saa 3 z'ijoro neza na neza. Kugerageje kuraba umwanya imaze yasohotse saa 3 n'ijoro niho nayiraba jewe. So rero uno Kiriko akiri hari abantu bashobora kubona yuko bariko baramugwanya kubera ko babonye ko imiziki y'u Burundi iko iraja mu Rwanda cyane. Iyo ukoze umuziki mwiza biragoye yuko uzibira, ni nkuko abanyarwanda bakoze umuziki mwiza biragoye yuko abarundi bawuzibira, kubera ko vyana vy'i Burundi vyiza bikunda indirimbo ziri hit, bikunda indirimbo nziza, wanashima nivyo binazigira hit kubera ko byumvise ko indirimbo ari nziza cyane. Urumva? So rero ikintu gihari ni iki? Kiriko no munsi mwibaza ati mwoba muri ko muramuhonyora, mwoba muri ko muramugirira nabi, ariko mumenye yuko media zose zo mu Rwanda ziri kuvuga izina Kiriko, ziri kuvuga izina nde Kiriko. Twaranabibonye no muri press conference kwera ko Kiriko afise indirimbo aha ni heba Davis barafise indirimbo zaba hit ndetse n'ubona abakozi Rose Kanara afise indirimbo imeze neza ifise n'amasanamu akaze byadanje ishobora kuba n'indirimbo y'umwaka mu gihugu cy'u Rwanda ifise amasanamu meza. Bisigura ko rero twega abarundi turabibona, ivyo ndabivuze kwera ko jewe maze kubibona. Iriya video Rose Kanara yakoze ushaka ufate video zo mu Burundi no mu Rwanda uwo mwaka wa 2025 ijya ndirimbo ishobora kuba ari yambe ndabeshe Elvis. Ijya ndirimbo ishobora kuba ifise amasanamu
meza cyane kuruta izindi ndirimbo zose muri no mwaka wa 2025 ariko indirimbo ntituraba amasanamu turaba n'uburyo iririmbwemwo lyrics zayo na lyrics zayo nukuri ni nziza Monela mama nenda gusara hajya ngo wenda gusara twe kuvuza ati wenda gusara waze bamusazi wenda gusara mu biki so rero uko bihari uko bimeze uno munsi kiri kuzina kiri ko iravuga mu gihugu cy'u Rwanda ariko ari benshi mu gihugu cy'u Rwanda makuru mfise babikoze bashaka gucafuza izina kiri kukumbure bashobore kumwicira fan base yo mu gihugu cy'u Rwanda ariko suko biri byabaye nyene ikibiriraho byaragaragaye no mufana wo mu gihugu cy'u Rwanda si umwana mushobora kubesha ati ni mwanke kiriko mukora ivyo mushatse ni mwanke kiriko mu buryo bugaragara oya mwari kubivuga mu buryo butagaragara aho sawa uno musi nimba mu gihugu cy'u Burundi kiriko yaravuze ati indirimbo aha nihe za komsa ziko ziravuzwa cyane nibaza ko n'imbere y'izo ndirimbo kwari dufise izindi ndirimbo kirisese yari ihari indirimbo oya ntagaso yari ihari indirimbo kirisese na oya ntagaso hatanguye ntagaso kirisese iraza indirimbo nyene ziriko ziravuzwa hano mu Burundi barongera aha nihe na komsa bisigura ko uno musi bagenda bahana haguma hazi indirimbo bisigura ko umuziki wo mu Burundi uri kuragera ku rundi rwego urumva umuziki wo mu Burundi uri kuragera ku rundi rwego turaja kuri post ya Kiriku yakoze sinzi ko nza kuyisangamo kubera ko hari ukuntu je nkunda gufuta ibintu kubera ko bamvise ibintu byinshi biri muri telefone ariko icyo ndiko ndabona sindiko ndayibona iyo post ariko yagerageje kuvuga ati nico gihe cyo gukora kugira Burundi bugere kure nico gihe cyo kuduza ibendera ry'igihugu nico gihe cyo guserukira igihugu neza bisigura iki rero gukora indirimbo nziza nubwo vyogenda gute nta muntu yoyizibira so Kiriku nimba yaratoye ijya telefone akayirukanza akagenda nta mu artist afise ububasha bwo kwaka telefone umujournaliste canke umu content creator ukayitwara ivyo ntawo vyakabaye kiretse ko Kiriku yoba yabikoreshejwe n'ishavu kwera ko ishavu ryinshi akamwaka telefone akayijana bivanye n'ibintu vyabaye canke n'ibintu vyariko birabuwo mwanya ntituzi impamvu yatoye iyo telefone kwera ko n'umunsi umunyarwanda avuga ati yo yaratse telefone hari nabonye banditse titre bavuga ngo Kiriku ngo yivye telefone umunyamakuru bijya kwiba telefone umuntu umwiba mu buryo butagaragara rero mu buryo butagaragara uvuze ngo umuntu yivye telefone mu buryo bugaragara umuntu akamwaka telefone akayijana ivyo biragoye kuvuga ngo umuntu ngo yivye telefone ariko nimba yitwaye bari kumwe babonana bisigura ko aho nta busuma habaye ikibazo hagati y'abantu babiri uko tumvikana so rero tugira tuve ngaho kuri Kiriku tuje kuri Double J yarashize urugoma hanze rukaze ari kumwe nande ari kumwe no bita Rinoji ari kumwe no bita Kiriku akiri ngo buryo ngukunda nsaba Imana singutakaze urukundo numva gwasaze oya ntiruzopfa ruheze ye kuva zamani waramfashe masikini utuma mfata na madeni mirukundo canke namaji so nindirimbo imeze neza cyane ariko ikintu mutazi do surprise kiri muri ijya ndirimbo ta muntu numwe aragikagura kiretse ko Just Boy the Ship namaze kugikagura Double J ari kumwe n'umukunzi wiwe ikiza cyo kurongora umwana mwiza ikiza cyo kurongora umwana afise apparence nziza ikiza cyo kurongora umwana ari presentable Double J yafashe umugore wiwe nimba yaramukoye navyo tuzi ariko hari amafaranga yatanze kugira umwana mere kujya anyamerego neza avuga ati jewe ndaguta muri video vyanka vyakunda nta mafaranga yo kuriye mu video Vixen jewe nzokura mu mufuko wanje yafashe agenda afata umwigeme umugore wiwe umukunzi wiwe yanamuvyariye n'umwana w'umwigeme amukubita muri video kandi yanagaragara neza urabibona ko ariko nta muntu numwe arabikagura kiretse Starboy the Ship rero Double J coup de chapeau gufata umudamu we akamukubita mu ndirimbo akavuga ati je ntegeza kugira mu video Vixen twararongoranye sinzi uburyo barongoranye ariko nta mariage officiel yabaye avuga ati je ndagutora ngukubite mu ndirimbo yanje papa we yarakumpaye arakunshikiriza rero kugushira mu ndirimbo zanje ntacyo bitwaye so ni indirimbo ibise deep indirimbo Double J ari kumwe na Rinoji yaramaze igihagwaye ariko uno munsi yakiza ameze neza cyane ameze fresh ari fresh nawe ni yaririmbye neza cyane ari kumwe n'umwigeme bita kijya bamwita gute bamwita Koko umu ex umuvandimwe wanje bita Pechi Bination
nawe ari mu karirimbo koko naramubonye kabisa yeruka no kuva Dubai ngira yari mu kazi nawe bamukubise muri iriya ndirimbo Double J ari kumwe na Rinoji ndetse na Kiriko ariko ikintu cyantangaje muri iriya ndirimbo Kiriko mwabantu mwe n'umuntu mubi cyane muri no ndirimbo vraiment nibaza ko Kiriko ari we yaririmbye neza cyane kuruta abandi je niwe yanyoheye ariko wowe ushobora kuba waryohewe na Double J ubundi agashobora kuba yaryohewe na Rinoji so bisigura iki rero umuziki wacu hano uri kuragera uri kuratwibagiza yende muziki ari muziki yari ihari ahanihe komsa ariko bakwisemwo deep turimwo ejo kinani sadbashobora kudutamwe ari kumwe na nuriya mu Tanzania hariya anye ku mapiano ya Danje ibintu bikaba bimeze neza cyane bisigura ko rero umuziki wacu urafise ahantu uri D1 ariko arashooting indirimbo nawe ashobora gushira hanze igikorwa kimeze neza cyane bisigura iki rero umuziki wacu ari ahantu ugeze rero Double J kude chapeau ku ndirimbo yawe we must support this song ni indirimbo imeze neza cyane na respect ku mudamu wawe kabisa yabikoze neza cyane ariko Kiriko ari ukuntu mu indirimbo yafashe ashiramwo sinzi ko ari umumama cyangwa ari inkumi ariko nimba kiri inkuma ngana kuriya nicoroshe kabisa umukobwa ngana kuriya uku genda umurabe indirimbo je nicyo no basaba gusa nta kindi umukobwa afise bana tayi ngana guca anye Kiriko niwe yari yifitiye Kiriko murazi yinganira guca ni Kiriko akiri izina ni ryo muntu ugerageje kuraba ari ku urudamu bari kumwe bana biragoye yuko no gwitengana na jewe Starboy the Ship so igihari rero tugende turabijya ndirimbo iyi ndirimbo deep havuye tuzoraba yindi kugira tubandanye gushigikira umuziki wacu tubandanye gushigikira Burundian music tubandanye gushigikira tarazo mu gihugu cyacu cy'u Burundi zirahari zimeze neza cyane rero abimvura yuko izina kiri kujyakorose ahubwo bararidugije gusumba byagize fan base itandukanye niyo yarafise uno munsi ni bimwe navuga ati Dramatage mu gihugu cy'u Rwanda rafatwa neza kubera ikafatwa neza ari impamvu afatwa neza cyane hana sose na cover Dramati ari kumwe na wa mutipe yaririmba Gatunda Africa featuring Dramati indirimbo igiye kuja ahagaragara vuba niyo tuzoyisupportinga kubera ko twe dukunda umuziki mwiza ariko mu gihe azoba ari mwiza tuzowushigikira atari mwiza ntituzowushigikira so amazina nje ni Starboy the Ship genshi ndaza ngaha kugira mvuge murabizi ko dutunzwe n'umunwa dutunzwe na kano kazi kacu nuko rero igihari ni kubandanya mushigikira kwa bica kuri Star TV dukwize aba subscribers 150 ibihumbi 150 no musi turi mu 140 na ariko very soon turakwiza sa 50000 subscribers so gikore nawe kugira bandanye gushigikira ibikorwa bicanga kuri Star TV behind camera kwa kumwe na Elvis Photography niwe ariko aradufasha ano masanamu dukore ivyiza birivugira kandi biragira aho wifuza ko bigera utirura panic utirura koresha inguvu nyinshi cyane amazina yanje nayo nyene sendirwa ndayasubiramo kandi sharap kuri mwebwe mwese mukikana Star TV sharap mwebwe mwese mwadukunze mwadukundira ibikorwa byacu thank you so much